Mzungu ndo aliwahi kusema kuwa love is a beautiful, mapenzi ni mazuri, the way you have someone who loves you really. Ukiwa na mtu anayekupenda na wewe unayempenda kabisa, yani sio yale ya kufosingiana, kumfosi, kufosi wara nini, murakundanye urukundo nyago, niho uzomenya neza yuko urukundo ari gwiza kandi urukundo ruryoshe. Ariko gashahu ni waja mu rukundo nka zazindi zazindura zitora inyishu hirya y'ejo, ndakwandikira mu gatondo kazo kwishurwa ku mugoroba, aho niho uzocumenya nawe urukundo kari ikindi kintu. Hazoba bakubwira yuko urukundo ari gwiza, nawe uzovuga ati ahubwo urukundo nasanze ari shetani, ahubwo urukundo waruremye sinzi uzogwanka. Nago sinzi sinshobora kuvuga byinshi kuri ivyo. Cyo mushobora kumenya cyo nuko urukundo iyo ukunze ugakundwa, urukundo ari ikintu ciza cyane, ari ikintu ubona ku isi kata kindi kintu gishobora kubaho kiza kikuryohera kurusha ugo rukundo. Uyu mwanya tuvugana Alikiba, wewe ukundanye, wewe uri mu rukundo gukuri, Alikiba yashoboye kudusohorera akantu twari turindiranye igishika cyinshi, twari twiteze, twari dushaka akaririmbo gaturiye, akaririmbo ari nacyo gituma wumva naje mvuga ndi pose cyane, wumva mvuga ndi ntuje mu mutima. Indirimbo ya UTU video yamaze gusohoka muri uno mwanya tuvugana ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo ya UTU abenshi twari turindiriye, twari twiteze, twari dushaka kubona ingene ishobora gusohoka, abantu bari mu rukundo kugira bashobore kwinezerererwa, kuko ari indirimbo irimo amajambo yubaka urukundo, yubaka abakundanye, ituma ujya muri feel y'urukundo naho utobura urimwo ukifuza kurujyamo. Yani indirimbo ya UTU umwanya tuvugana izamaze gushika ahabona, ahari indirimbo ndibaza uramaze kuyumva video, kuko ni indirimbo yakunzwe cyane kuva muri album yiwe ya Only One King, ni track number 14. Indirimbo ya UTU new video izamaze gusohoka, aho yashootingiye mu location menshi, ama location agenda kaze, turavuga mu location ashika nka 3 aho twashoboye kubona. Mu location ashika nka 3 aho harimo location yasohoke yabereye Horombo Heart ina Mount Kilimanjaro. Ni ikibanza kiri ku musozi ndibaza natwe turi mu Burundi, mugabo uwo musozi twarawize ko mu mashuri, turavuga nko mashuri mato twagiye ducamwo. Umusozi munini cyane uzwi mu gihugu muri Africa, East Africa, umusozi munini cyane. Kilimanjaro ndibaza mwese murawuzi. Hariho location mu ndirimbo ya UTU yashoboye gukorerwa ku kibanza cha Kilimanjaro. Hakabaho n'iyindi location yashoboye gukorerwa kuri Lake Duruti Arusha, Lake Duruti Arusha mu gihugu cha Tanzania nyene. Hakaca habaho n'ikindi kibanza cha Funny Retreat Hotel mu gihugu cha Tanzania nyene, hoteli imeze neza cyane, ikunzwe cyane, abantu benshi barakunda novuga kuyitembereramwo, iri mu gihugu cha Tanzania nyene. Ahari indirimbo ya directinzwe n'umu director Ivan yashoboye kudirectinga, akunze kudirectinga indirimbo z'abaririmbyi bagiye bakomakomeye na cyane mu gihugu cha Tanzania. Turavuga ba Diamond Platinumz, turavuga ba Alikiba nkuko tubibonye uno munsi, turavuga ba Harmonize n'abandi benshi bagiye bakomakomeye banakunzwe cyane muri icyo gihugu cha Tanzania. Tutibagira Rayvanny from Revo Next Level Music ya Rayvanny from Next Level Music ya. Ntakurambiye cyane, reka mvuge yuko indirimbo nayikunze, location nayikunze, irangi ryayo ni irangi ritagutuma urambirwa uri mu rukundo, utegerezwa kumva ko uri mu rukundo nyene. Uri kurayiraba indirimbo itakurambira bivanye n'amajambo arimwo n'ingene yakozwe. Ari indirimbo novuga imeze neza, bari Alikiba ashoboye kwambara nkuko bikwiye nyene, nkuko tumuzi Alikiba ntingira duta hasi mu bintu nkene n'ivyo. Umuqueen video wayo
baba bagerageje gukora ibikenewe mu ndirimbo ya UTU. Muri make reka mvuge yuko ari indirimbo imeze neza cyane. Wowe uri kuradukurikirana, umurundi wese ariko aradukurikirana hari kadushigikire mugenzi wacu kuva muri East Africa Community, ALIKIBA King from Kings Music. Tumushigikire ku ndirimbo yiwe ya UTU mu kuyiraba cyane ku rubuga rwa YouTube. UTU video izamaze gushika ahabona, tutibagira no gushira ko twatubendera twacu kugira tubandanye twamamaza igihugu cyacu cy'u Burundi muri comment. Turabakunda cyane mwe mwese mukunda ibikorwa byacu, tutibagira gukora subscribe kuri channel yacu ya STEN TV Worldwide. Ndabibutsa neza kuri mikro yuko mwari kumwe na STEN Promoter.